ico kintu we cagukanze n'abandi barakibonye canke baracumva ahubwo bariruze naherutse no gushurukira rimwe mva cyabaye nk'ikintu nyene cyotera nko ngaho mugabo nyuma nkurikije amakuru mva bari abanyeshuri ko barakina muri pause batera imipira kuya ku mupira widumba wikubita ku ruhome bimaze rero kubuko narahagurutse ndakanguka ni ubwenge buca buratakara butakaye baranteruye baranjana ku bitaro hari ibitaro rero usanga batakira nk'umuntu atavuga adashobora kuvuga mbabaraha umva barahangayika ico gihe bakujana no kuvuga ntivyakunda ko sinamenye yonde nafashwe nk'umuntu akubiswe n'itiro nk'ubu nosinzira none umuntu asinziriye dekaraza kumenya ivyabaye nubwo mubo mujya bimenya bukeye ico gihe baraneye inshinge kugira ngo barabe ko nokanguka ijoro ryose barageze no kuri etape yo gucana ibuje umuntu urabona yagiye muri komandende barazana ibuje bakamushirako bakaraba ujya muriro ko ushobora kumugirira tushe akaraba ko akanguka iyo etape rero narayishitse ko jewe This is Flash TV. We shine to progress. Tubaramutse cyane bakunzi ba Fresh TV aho muherereye hose ku mpande zine z'isi. Twizera yuko mumeze neza natwe ibintu munyenga. Behind the camera hari umuhungu wacu ari we wanyu yitwa Irerita Zoe, umwe mu bakameramani beza dufise mu kino gihugu bagoreza image nziza. Utavyemera make your comment uduhinyuze bivanye nico uri kuraraba. Ijwe wumva rindi ni iryandiko riyo Leonce Desano uvuga Dr. Walova aka Diko. Dusa n'abatanguye ikintu gishasha tubazanira abatumire bakatuyagira bimwe mu buzima bwabo ariko kandi tugamije kwigisha societe bakadushingira bimwe mu bisa n'intahe byanka byakunda nawe uri kurara kwikirana ibiganiro nk'ibi ukagira ikintu uhakuye. Tubahe kaze bashitsi beza. Murakoze cyane. Mumeze neza. Turameze neza. Sinzi namwe. Ariko ni sawa ibintu n'ubuki ibintu n'umunyenga. No mwijwe baca bavyumva ariko kandi bakayibonera no ma image meza bariko barabona twaye kumera kwacu neza nuko. Ariko kandi tukunda kuvuga ngo abantu bataba bari mu bihe vyiza no nyene bibasaba kwihangana bakazirikana yuko ejo ibintu bizoba bimeze neza kuko nta muntu burya ahora babaye. Hano uhora nezerewe mugisha no twaje ejo bundi arambwira ati burya ubuzima buteza kugira chapitre zibiri no musi bikaba bitameze neza ejo bikagenda neza nivyo bibandanya bikomeza umuntu. Anyway mwidondora bariko baradukurikirana. Okay. Nitwa Nohia Ngabire Nziza. Ngabire Nziza uko nyene. Ngabire Nziza ni izina rimwe sama zina bibiri. Narinze ngo ni ahubwo ngo ni Ngabire gusa nugambe numvise umuntu yitwa Ngabire Nziza. No hanumva bangabire ingabire. Bangabire nyene uko nyene gusa. Nanje nahora nkunda kumva bayingabire. Ariko jewe baragashize ko kanziza sindamenye impamvu bagashizeko. Nisanze nyene ka haruko nyene. Okay. Ndi umwana agira kane mu muryango. Kabisa. Bisavye yose papa na mama. Uraza buko babita mu kirundi ciza. Wa mbere we yitwa imfura bandanya twumvugere ku wa kane. Wa mbere twimfura, wa kabiri ubuheta. Wa gatatu iranjaye. Ntacyo ku cyatatu ndagivugira wa gatatu bamwita ubuheture wa kane. Wa kane nyine ni wa kane. Nta kintu menga fisi. Soko yitwa muranye mbere bano bantu kirundi cyacu. Gusa wa gatandatu yitwa Kabura. Nyambuga nawe ni Nyambuga? Ni wa kane none? Anduka Nyambuga menga no wa kane nimbada. Hariho imfura ikironda mfura. Niho mpamvu wacana. Hatangura imfura ikironda mfura ubuheta ubuheture. Genda ubuheture rero. Ubuheture. Ariko umwana agera kabiri muri famille yacu byakunze kwaba. Mwe mwamwita ubuheta. Ibihe kiya warubuze n'igihe. Imfura ikironda mfura. Ikironda mfura yari ikironda mfura rero. Wa kabiri yavuara daxit ibyo nito byanya. Rero nyine abahari rero urumva cangira gatatu mu bahari ariko ndiko ndaharura imvyaro mama yavyangira kane. Ya nivyo nubwo mu muryango mwoba mwarabuze umuntu ntabwo uca usubirira ca kibanza. Mahari kubera twase y'ibihari baboneka. Ya kuko n'abavyeyi bariko bararura bavuga ngo mu nda y'abana 10 sigaranye hariho batandatu batashe. Hari turindwi. Uretse umwe yagiye twari 8 navutse atahari rero. Okay. Mvuka mu ntara y'Amakamba commune ni Mabanda centre. Mabanda centre. Hano ngo murabasha agakeke gose basha. Rimwe na rimwe nyene Imana yatugirira ubuntu kakaje.
aho nawe usanga uhora warigeze kuja nko muri Tanganyika gutera igero karo amategeko y'ikiyaga urayazi. oya ndavyumva nyene gusa nyene Nibaze koga urabizi ibi byo koga bisanzwe gusanza amazi nko muri piscine canke mu ruzi navyo nzi urabizi navyo nzi nyene uzontware Digo uboneka nk'umuntu abizi uzontware ndagutwara eh wose nigirire ko ese basi sinze ndabipfa n'undi mu urubatse oya sindubaka ndapanze oya navuze kubaka bimwe bituma nko ngaho ku ntoki nubwo nawe nyine atari bigihe wari kugira nk'uko tukabona something uracari inkumi aho numva amategeko abinyemerera no hagomba kujana naho ubundi hari ahantu biragoye burya si ugupfa gutwara umuntu si ugupfa gutwara umuntu so mu buzima busanzwe ukora iki mu buzima busanzwe ndi umunyeshuri niga universite mu wa kabiri wiga mu wa kabiri hehe universite iri tujise kuri Avemari winjiye muri Socrates gutya yitwara Centrale d'Afrique ndayibona mu tuntu n'utundi mu tugenegene no mu bikorwa mvabwenge ibyo benshi bita tugenegene voilà ijambo ntakunza no gukunda cyane ukunda iki je nka Jedi ko mbona aha ndakunda umuziki gusumba ibindi bintu ibyo ari byo byose nanje ikintu nkunda ndakunda film urabona film cyane barabyitwa kuci y'abahinde baba impossible baririmba nk'utuntu yo zirya rero shaza ari too much ndirimbe nk'umuhungu ucirimba haje umukobwa yaririmba navyo nzi nuko umukobwa yavuga umuhungu nawe acagabanya umuteza kuvuga ijwi ryo hasi ndashaka nazi igihindi iyo baririmba nk'igifaransa basi nari kugerageza cyangwa ukunda kuraba amasizoni y'abafaransa umwe no misi hagezeho abantu bariko baraba Philippine cyane n'aba Espanyol voilà ariko igihindi naco kiraterura kambere gihindi usanga ukunda ajya montage abahinde je ikintu ndabankira ufite montage menshi kubita umuntu ngingoma ukabona aciye mu ruhome aseruka inyuma ngo rakubita abanyarwanda bariko barazikora cyangwa ukunda tujye tujari dusanga bara nk'ahantu mu ntama nyinshi babyina batamba binyegezanya kubera nka filime d'action usanga atari zitaryoshe uraza abantu bakunda igihinde ubuzima usanga baba bakunda n'ibintu bya yani mahaba ibintu byo mu rukundo kwa urakunda ke tuntu kuduke yiga nta mukobwa yanka ke yadiko niko bimeze uzobazi uri umukobwa adahabwa keya usanga uri wa mukobwa adakunda gutwenga umva nyine n'ingene disi nabonye ukunda gutwenga arabi no nyinye nabirenze ariko hari n'abantu usanga bakunda gutwenga banashaka mbere y'urukundo batabirimo ariko ubuhinga bunerekana yuko burya ngo abakobwa bafise inyenye bakunze kuba bafise n'urukundo rwinshi kubwa iwawe niko bimeze nje ndakunda abantu urakunda abantu kumbe vya bintu ni byanyabyo ndakunda abantu ariko ngo niyo akunze umuntu kubera avuze ko ukunda abantu ngo aramukunda akamwihebera ko biba bigomba kumera riga kuko nta mpamvu yo gukunda umuntu umujyage nuko ntamubonye hagufi ngo wiyemeje gukunda uramukunda ukamukunda nyine ubuzima bwawe bwose umaze gukundana kangahe kuvubayeho nje nguma nkunda urumva nyine n'ubu ndi mu rukundo bivuze yuko no mu ndwi bitangura no mu yindi ushobora kubona n'ubundi baguye no mu rukundo nje nguma nsanga nyine ndi mu rukundo nisanga mu rukundo nyine ubyiza cyane uriko uravuga yuko ro muri hobby ukunda movies hano mu Burundi ukunda abakinyi ba film abahe mu Burundi mu Burundi ni benshi nkunda benshi oya ubwo biri kose rero umuntu ugabakunda benshi hari abazi imbere basi tubwiremwo batanu Amede Sabasi Mugisha batatu Alvera nawe uramukunda cyane na Mimi n'abandi Amede ku mwanya wa mbere kubera Amede nta muntu yokwa nka Amede ariko ibyo ntabyo nzi umuntu yanka Amede rero acyarira neza ashobora kuba afite akagwara k'umutima Amede n'umuntu umuntu mukuru uzi ko Amede kwakoranye ikiganiro kare ndahovye uza ko hari
uranumukunda nyene uranumukunda no mu buzima busanzwe tu ndamukundira filime tu nyene arakina neza hari ikindi umukunda atari filime ikindi kwise wihuta kuvuga ngo ndamukundira filime hari ikindi se umukundi oya nuko namenyeshejwe na filime ubuzima buri nyuma ya filime nta birebire alright anyway uri hambabu ya filime nkuko kurabivuga ariko isa n'amakuru y'ukuri n'umuririmbyi buke nubwo utarabigaragaza nyene ngo bitwereke kuko bategeza kuba bahise bakumenya ariko ntabuze n'abantu bakiya none batagiye kukumenya uraririmba canke n'ubundi ukunda umuziki nkuko ukunda filime ndaririmba ariko ntibiraja hanze biracyari banga ntibiraja hanze kandi je naciye hano muri studio numva indirimbo ya twebwe ntabwo tugenda gusa uko tugenda tuno kandi mwe muratoza n'amakuru tuba tuyafise si byiza ariko yambaze rero usaba gusanga nyine ndakubajije nyene hari nibyo numvise abambeshe canke ibyo numvise atari wewe ese ko kurafise projet muri studio irahari uririmbiye style gospel 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 ni nka secteur ariko style mbashatse kuvuga imidiho iki urabona nka gospel nk'ubu mu Burundi imeze nk'ikabuye hari abantu bari kwarimba ibintu bimeze nka hip hop bizanwe n'igisanisani ukuntu navyo si biba ariko ntibanyumve nabi hari abantu bari kwarimba ama worship ibyo guhogoza by'ikizungu ukuntu hari na style kwamaze kubatiza style kamikazi muri izo zitatu uririmba mwiza kamikazi ntitubife nawe narabikubwiye ngira ngo ndirimba style kamikazi umojeje Yesu ririmba ko gato twumva indirimbo ya kamikazi kwagiye je niyo naguhitiyemo sinzi ko nawe ikonje niyo nyene oya je na ndirimba kubera yo nivyo afite impamvu none je ndirimba ngo mpojeje Yesu kandi none ndirimba ngo mpojeje Yesu kandi ntagira nyene mpozwa amarira Ega ndirimbo kamikazi ntaririmbiye umuntu umwe nkuko muvyumvira irimbiye abarundi bose yakoze ku mutima abantu benshi nje rero sindagera kuri ryo wo kuvuga ndagenda kara oya ndirimbe yinde basi yindi yiwe wari je niyo nasabye ndazi neza kuri kumwe nanje ndazi neza kugendana nanje amaso yanjye yarabibonye uraje amaso yabo yarabibonye wow abantu ntasho nyinshi kuri kamikazi disi turanamukumbuye muri industry yubawe ahari hose Imana imuhezagire uriya mu mama ntakabikiwe namanyamahoro dusuye inyuma ariko gato wari kuravuga ku bakinyi ba filime muri abo hari abo mumaze kubonana canke wifuza ko muhura abo mvuze abo bose mvuze hari abo mumaze guhura harimo tumaze Ega nawe n'umuntu nimba watanga kuja mu muziki niki kumbure ejo mwaragize n'ahantu muhuri ariko by the way ibi bintu nta nivyo ngira ibanga narakubonye ryari haze imisi 2 canke ingahe uri kwa Sabasi muri casting ugiro nawe winjire nawe ugire winjire mu gisata ca cireresi hamwe Imana bidushoboje nabishaka nanavyifuza mu mutima wanje baraguhisemo none baragutoye kuko canke amarezi yita ntarasohoka turarindiriye selection kabisa igihe rero waba selected wavyakira gute sha umutima wanje wo kwishima cyane noryoye gwadiko ushaka kuvyumva anyene urumva ushaka gukina agasobanura reka yo nyene urafise nka story y'ubuzima bwawe cyangwa uzi wumva wifuza guparataje abantu biciye muri film cyane gose tugere tuyikine rero dutangura ahubwo oya tuyihere kuri Fresh TV yego ihere ngaha hanyuma tuzohamagara abahinga bazi kwandika badufashe kuyitondera tuzohamagara babinonose nyene bafuma badukosorera kabisa anyway mvuze nkuko nubundi mba ndiko ndagutegura kugira twinjire neza na neza mu kiganiro nyezina ni Nohia twayaze gato urambwira ati ndafise ati mu myaka mike mfisa canke maze kwisi ndafise igicinga ntahe mu buzima numva nosangiza abandi bantu ati kukabe nkako nk'umuntu yamenye Imana nimba hari ikimana baragukoreye biba ari byiza ugisangije abandi bantu kumbure ko hari abo byakoze ko nabandi byokora ko ariko kandi mu bino bintu nubundi bakahakura icigwa ubuzima bwawe fatiye kuko wakuze kugeza n'uno munsi
bwagiye bugenda gute kugeza igihe wumvise ko ari inkuru ahuye nayo mu buzima wumva yuko wo sharinga abantu ubuzima bwanje uko bwagiye buragenda mu myaka nabayeho ubwa mbere ndashimiye Imana kuba nyine ngize aya masaha nitwa Nohia nyene mubona kabisa kuko byari ibihe bitoroshe diko umuntu aravuka agakura akaba ku isi iragenda arakura ahura n'ibintu nyene na cyane yuko ubuzima none ubuzima barugereranya n'urugendo nta kuntu nakumwe rero ushobora gufata urugendo ngo bure intambamyi uhura nazo mu nzira umuhura n'ikintu gusimba cyangwa ugatsitara kwibuye cyangwa ugatsitara cyangwa ukanyerera ugatemba mu rugendo harabaho kunyotegwa inzara izuba imvura nyinshi izuba sanga nyine igitabo bigoye cyera ndatuba twaragisomye mwana ngo mu rugendo turanyagirwa tugasonza rero muri urwo rugendo nanjye nagize ubuzima nubwo ntararurangiza kandi nta naho ndari nashika hari ibintu ushobora kuvuga ngo ibi bintu ndashimira Imana kuba ntakibibona ngeze ku zindi ntambara nakuze nakubwiye ko ndi umwana agira kane umuryango ndi umwana akundwa n'ababyeyi rero hariho imyaka nagezemwo mfatwa n'ikibazo cy'uburwayi ndiko jewe ubu ndiko ndiraba nk'uko meze ubu nkabona haraheze nk'amezi 5 nkomeye nkabona ngene umwaka ndawuhejeje ntateba urushinge cyangwa namize kinini ndavuga ibi bintu biriko biramba ko numva nyene ari special ntivyigeze bibaho novuga ko ntivyigeze bibaho jewe hariho kugwara tuvuga nyine umuntu aragwara malaria malaria nko mu kiyaya cimbo burya malaria iranagwiriye ari ngiye ushaka kuganiriza umuntu udiko ukamubaza akakubaza uvuka he mvuka Makamba ngo muri ya malaria nico nagire mvuge si Makamba gusa on fait inuze ya région d'Olimbo niyo mpamvu n'imisegetero myinshi burya niho yicaye hari iyo malaria nawe ukimvira nanje ko ntarigera ngwara malaria babimenye gute ko ari malaria ni nkuko urashobora kuba uvuye ruguru umanutse ini Bujumbura ushaka kugwara malaria Nijo nyene ntayikwaye. Ni wowe nyene. Oya nabandi haro nibaka ariko birakunze kuba kasi umuntu agaca banzika. Ufu mugwara umunsi umwe mugabo uragwara irya klima umanutse mu shasha. Shaje nabwaye ubushuhe hari ukuntu narabikire nkabone menga izuba riri hagufiri kanko birabati ahantu nzohaba kwe. Nande sinagwaye malaria nkuko bavyumvira. Igihe kimwe nari mu ishuri. Gituma mvuga ngo ndashimira Imana. Yafashije. Nari mu ishuri nari niga 9e. Hama turasohoka muri pause nari nagiye mu ishuri nyene nkomeye neza atana umusonga atana umutwe kuko ngiye kuva nakavuga sindagenda kwa muganga ngo banore malaria kuri muri bya biya ko turavuga biremwe malaria wanakuriyemo ntabwo ingwara urwaye ari malaria ndagwara malaria kimwe gusa hari ingwara ushobora kugwara ugasanga ibimenyetso birasa ariko nagiye na kimwe ndi mukuri barantora malaria biratangaje ngorane icyo gihe mvamira nkomeye neza tamusonga afite nkomeye pe shize mu ishuri rajya pause igera urashobora gusanga ari abagenzi muri twagumiye mu ishuri nyene atakibazo na kimwe dufite twicaye uku rero kijya kibambaza usanga kiri inyuma abanyeshuri bako barakina inyuma y'ishure baca batera sinzi ko bateye ibuye sinzi ko bateye umupira umutima ucuraguruka ugurutse nyene ndasahuka cyamaguru kona nicaye cyangwa nkahaga imbere ndagwa cyanduma igiti nyene urumva nyene ndapfa ndahera umutima gusa nawe asigara utera ntashobora kumenya nori yandi hehe nori ibintu beje kuba ko nibiki nabaye nk'umuntu afashwe n'itira wikubita hasi rero iyo sene wewe waburi kurayibona canke nk'ivyo uri kuravuga nibyo wabwiwe n'abantu mu icyo nibuka maze kumva ico kintu nje narahagurutse aho nico nyene nko minduru nyene nk'umuntu akangutse nk'ubu waza nk'ikintu ndiko kikadukanga uravyibuka ko hari ikintu kiguhanze yego rero nanje kimaze kunkanga ivyakurikiye inyuma ntavyonze je naherutse nyene nikanze wumvise uruntu rugukanze ico kintu carahabaye umva nshaka bino bintu rero tubivuge ko neza abantu bumva uko bimeze ico kintu we cagukanze n'abandi barakibonye canke baracumva ahubwo bariruze naherutse no kushurukira rimwe umva cyabaye nk'ikintu nyene cyotera nko ngaho mugabo nyuma nkurikije amakuru umva bari abanyeshuri ko barakina muri pause batera imipira kuya ku mupira widumba wikubita ku ruhombo bimaze rero kubuko narahagurutse ndakanguka ni ubwenge buca buratakara butakaye baranteruye baranjana ku bitaro
hari ibitaro rero usanga batakira nk'umuntu atavuga adashobora kuvuga mbabaraha umva barahangayika ico gihe bakujana no kuvuga ntivyakunda ntivyakunda ko sinamenye yonde nafashwe nk'umuntu akubiswe n'itiro nk'ubu nosinzira na n'umuntu asinziriye dekaraza kumenya ivyabaye nubwo mubo mujya bimenya bukeye ico gihe baraneye inshinge kugira ngo barabe ko nokanguka ijoro ryose barageze no kuri etape yo gucana ibuji umuntu urabona yagiye muri koma ndende barazana ibuji bakamushirako bakaraba urya muriro ko ushobora kumugirira tushe akaraba ko akanguka iyo etape rero narayishitse ko jewe baracana umuriro baraturira barazana buji nyene harya bakingira ngo bagira abandomeke nca ndikangura nikangura nyene mpamagara bamwe twari kumwe vyagenze gute ibiki sanga nyene chambre yuzuye mu bitaro amaserumu ndavuga ibintu bimbaye ko nibiki ico gihe wiga mu wakangahe nevye hari umwana nyene nawe uravyumva ari umwana abantu rero shaho ni babi ntiwari n'umwana cyane ni babi dikabantu ihe ni adolescence mufashe niko bavuga bashatse kubihuza hari akantu bita mu kiganga syndrome hash mu yindi vugo bakayita hysteri mu kirundi babyita ngo ni indwara y'urukundo babihuza nako kantu ngo usanga ngo ari umuhungu yambabaje ngo canda bigumiza ngo mu mutwe diko nandi ico gihe ndibuka nari maze nk'imyaka nk'ibiri mbatijwe mu mazi menshi urumva nta bintu nyene vyo kuvuga ngo ndiko ndahugumba muri ibi na biriya nari umuntu atuje warukiri mu gakiza nisengera sha kabisa ukunda gusenga cyane urumva bikambabaza rero canda nyene baramvura ivyo bashoboye umutima umaze gusubirana ku mari canda taha nashe harahera iminsi gusa ntivyagarukiye aho hari ukuntu vyaza birigubukiza nk'iyo nshavuye barapimye ariko barabura ikintu na kimwe ngwaye umutima wari na ku mari malaria barayibura amaraso yarameze neza barikanga nyene barabura ati ibi bintu none bifashe umwana n'ibiki rero kuri ivyo bitaro narahagwariye igihe kitari gitoya kubera ntiryabaye irya mbere ndahagwarira byarakunda no kufata nk'iyo nshavuye ivyo bintu ahambavu y'uwo munsi uriko uravuga byarongeye kugufata bikagufata kwa kuni nyene witura hasi ugata ubwenge hari igihe naryama nkaryama mfise stress zirenze nkikangura ndi mu bitaro rero umva baraza kunkoma bikanka nagenda muri ryatiro nyene naryashava kiye kimwe rero baramubwira papa ati uyu mwana iyo abagwara urukundo agwaye yari gufuma ngabo kavuga umuhungu agwaye mugana ivyo kabisa niko muganga bavuga muganga bukuvuga ati ireri ari nka ireri ati kuko avyukanye nabaza ahantu ndi nihe ni ibintu nibisanzwe nuko mutwari bujumbura abonane nabaje baganga bakuru bapima vy'imitima turashobora kuba dufise igipimo kitapima nyene ivyanyavyo naramanutse bujumbura baramfatiye ibipimo bampaye bunini butarenga butandatu comme docteur bampaye bunini nafata rimwe mu kwezi menga candamera neza rero maze kumera neza ivyo kuraba birahera mugabo n'ivyagaruke ngavyo kugwara ivyo kuraba vyaraheze ariko kugwara warasanga nk'ubu ndamaze nk'isomene yose ndi mu bitaro babuze malaria mugabo ndaremvye meze nabi bakasa bantera imiti ya malaria kujya ushobora kugenda kwa muganga bakabura ingwara nimwe mugabo kabona ko umuntu bagashobora bati none umerewe gute ndamenetse umutwe ndashuha malaria bayibuze cabatera imiti ya malaria infection ibintu nyene nk'ivyo amaso angatora mitende harageze n'igihe numva kubaho je bindutiye gupfa oya harageze wiyumvira gupfa cyane nkavuga none kubera ikatandwiza ibiri je zohera nkomeye hade somene zahera utagwaye zahera ziheze naho numva umenga ni ibintu vy'igitangaza ni vya bindi vyaza nkiremarema nkavuga ati si birefu nyene nama nyene ndyamye nta gihe coba carashitse sinzi umuryango mubayemwo nimba ukijijwe nkuko nawe umeze nta gihe vyoba vyarashitse mukitura nk'abanyamareba mwibaza ko ivyo bintu bifitaniye amasano n'ivyo bintu reka rero ndagutera inkuru maze gufatwa n'ico gihe narabonye ko ubuzima bwanje ntobugumiza mu kaga gusa ko kudasenga naravuze ati kugira ngo basimbeho numva ko mfise amahoro reka niha Imana kubera hari igihe nzogenda singaruke ariko n'ico gihe wavuze yuko kuva batijwe wagumye imbere y'Imana nagumye ndi Imana mugabo umuntu ashobora kubatizwa diko ariko ata bintu birebire byo mu Mana ata n'ivyaha akora ugasanga mugabo no mu Mana nta birebire naciye mfata umwanzuro wo gusenga n'amafungo senga
nyine ndaba imbere y'Imana gushika rero yaho nabatangura kuvuga ngo ibyo bintu bikunda kumufata ni kubera asenga cyane ngo arasenga cyane nico gituma ari usanga umwanya munini yagumye mu masengesho ntafungure nico gituma rero usanga yahuye n'ihungabana muri ico gihe kwishure hari akayigeze kuba kubera gusenga kwanje iyo nkuru ndetse nayigarukako itubwire nawe nyene bikenewe nimba bizafata ikindi gihe diko urumva ni birebire iyo kaya yarabaye iba nyene ku shure abantu barafatwa nyene basenga basenga bose kubera impwemu bakubisemo yo gusenga ndetse navuye ko nasenga narasenga nkasaba n'ikintu Imana ikakinkorera kabisa icyo gihe rero ndasenga Imana kugira ngo ishure nigako Imana bimenyekane bazi ko bariho umuntu asenga kabisa Imana irikorera ivyayo nyene nkuko ari Imana biragaragara bimaze kugaragara bashatangura kuvuga hari umuntu yigeze kubaho ndiko sinzi ko wamwumvise bitazebiye uramuzi ndamuzi cyane je ndamwumva ko sindigera ndanamubona mu maso nanjye se mu maso ku maso mugabo yariye mbere twaba no mu karere kamwe zebiye bacavuga rero yuko noba ndi nk'intumwa ya zebiye ndabigutuye kubera ngo ukuntu nsenga ntibashobora kuba impamvyamwo bivanye n'imyaka mfise cyangwa ukuntu ngana ndasenga birengeye ubwenge bwanje ati ndashobora rero kubona tubona umuyoboke wa zebiye ico gihe biraba bibi nyene papa uragwana n'ivyo bibazo bigerageza papa ndosaba kukuvuza udahevye ivyo bintu byo kugumusenga usenga ntinzosaba agiye kukuvuza kumbe wewe wasenga kugira iyo ngwara ikuveko Imana nayo igashiyikorera ivyanyu ugasanga yakoze n'ivyo ntayibwiye rero gusa sinigeze mbona ngo barantwaye mu bintu kugira ngo nkire ico bakora barasenga nakuriye mu ishengero ry'Imana barasenga rero mbona Imana irabinkoreye ndakiza iyo ngwara imaze kugenda ndavuga ati Imana ishimwe ikoze ibikomeye kuba nyene mbone umwaka uraheze ntasubiye kuraba umwaka uraheze kuba mpana na stress sinsubiye kuja aho hari ryari ico gihe bihera igihe kubera urumva yuko hari igihe kinini wafashe mu buzima udashobora kumara indwi zibiri iyo ngwara itagufasha ngo witure hasi mbega iyo uyubaze nk'uwaravye wamara igihe kingana gute igihe nibuka natevye cyane igihe namaze 2 jours uri muri koma utazi yo banjana mu bitari biranga bakanjana mu bindi bikanga bakanjana mu bindi niho nibuka no banaramaze imisi 2 ubundi ndavye birinze bishika nko mu gitondo nka 3 z'ijoro narashaka gusha nta ubwenge bigaca bigaruka niko ndavuga rero nti ni ryari kubera igihe cyose urumva wabayeho uri indwi zibiri uhura n'ico cago zigarutse uhura n'ico cago ni umuhe mwaka watangiye kubona umaze ukwezi ukamara amezi 2 kugeza igihe umaze umwaka kugeza n'igihe n'uno munsi n'ubundi uko bivuga nk'intahe kuko vyanka vyakunda no munsi ibyo bintu ntibikigushikira oya umeze neza ngiye mu mwaka wa kabiri naciye mva muhira mu wa kabiri muri kaminuza ubu oya mu wa kabiri muri 12 secondaire okay naciye mva muhira mvuga ati oya kameme ndakuze nshaka ndabasaba abavyeyi ndabava impande ndabasiga ubwo buzima budashobora kunshikira ntahari narabavuye impande ndagenda kwiga handi maze kuhava rero mbonye nshise mu rugo urumva rutarugwa papa na mama urumva no bucitwara nkuko wowe uri kwa papa na mama nabonye na stress mpora nazo mbona ntibinshikira gusa ikintu cyaciye kimfata inyuma y'icyo naciye mfatwa na estoma kuko maze kuba ntakiraba cyangwa stress zije ngo nsubire kuja muri koma n'amasengesho menshi naciye mfatwa rero na estoma fashwe na estoma bona umwaka uraheze mba muri aho hantu sinsubiye kuraba estoma mugika kuguja estoma mugabi kangunda kagumaho hama ndibuka igihe kimwe jana narongoye n'abanyeshure muri bige twita ama groupe biblique tugeze gufata amasengesho dufata amasengesho y'indwi yose bajya bitwa abakomitari dufasha amasengesho urana ntuhera direndi mu mugabo yarabakora rendi harabakora mardi musenga abasenga rendi abasenga mardi tumara iyo somene rero yesu dusenga iheze ndibuka ari ku munsi wa kabiri doje amasengesho nyene nage tugiye dushure mu ishure candafatwa mu nda ndaribwa kandi ntiyari inzara yari muvyumve nabi ntiyari inzara maze kuribwa cambwira umuntu twari kumwe ati mfata nsubizaga twako turasengera ko ntibikunda ko nshika mu ishure nicare numve ko bihera nicaye kugira basubire bahampagurutse bahantware
byabaye ikibazo Aiga. umwigisha rero yari yaje kuri ankadire ico gihe acavuga ati urashobora kuba ari inzara kuko nkurikije amakuru urashobora kuba utafunguye midi reka ndakurihire moto utahe shitse muhira ahantu nabo baca batelefona papa umukobwa wa amaze indwi yose adafungura ni inzara imufashe mugabo nanjye nari nabishije muhira ko noba ngwaye stoma ndavuga jewe sinzara ndashobora kuba mfise ikibazo utazi kuko ndafungura ngo nufungura nifungura ngufungura nabi iyo ni stoma mambe iyo ni inzara nimba ingezo ngazi kunanira tubwire dutube ko abavyeyi bawe bazobera kuzanira ibyo ufungura neza kugira ngo ureke kurwara ndavuga jewe n'ukuri je ndafungura neza kubera naramvanye n'umwana ari yarahaze candaja kuryama ndyamye birabandanya ndafata imiti biranka gushika rero nyene yaho ndemba ndashika kure ntibamenya kandi ko restaurant ndabihisha nkaguma je ndibwa bakambaza umva umerewe kubera ko babinyegeza bisa naho umenga ntiwashaka gustressa abo muhira ngo bibutse ko kubera ko baguma bavuga ko ntafungura niyo navuga ko restaurant byari kwitwa ikosa ryawe byari kwitwa ikosa none utafungura urahagwa restaurant gute nico gituma nabivuga baramvuza ivyo bashobora kubera mugabo ngiye nk'umuntu nk'ubu ndashobora kwiganira diko je numva ameze nk'uko kacumbwiye ati vyemeye sanje vyaramfashe nafashe imiti hari umwana nigera kubiyagira akambwira ati iyo ni estoma atari estoma naho urashobora kuba urwaye ama intestine ati ivyo nanje vyarigeze kumbako akampa umuti canke akandangira tuzofata iki ico kintu nkagifata muhira batabizi nkaca numva mitende bakabandanya babamvuza ivyo nababwiye nanje nkabandanya nivuza ukwanje kugira ndeke kubaremera kabisa umwaka wa kabiri waraheze ngumana nyene iyo estoma mugavye kurabira hera ndaja mu wa gatatu rero niho navuga ngo natanguye kubona Imana inkorera ibintu sinzi uko nobivuga kabisa mu wa gatatu ndatangura premier trimestre ama examen sinayakoze ya première ntayakoze ngiye ku bitaro barabura indwara mugabo ntanguye deuxième trimestre kandi aho hose rero ndakubwira ko nshima Imana nta gihe na kimwe nigeze nihebura ngo Imana yantaye kuko ndi mu ishure hari abantu batemuka bagatemuka banashaka batigeze bagwara mugaje ugasanga nta reposhage ngiyemwo cyangwa ugasanga naho ndayigiyemo ndaronsa amanota meza bitangaza n'abantu bakavuga none ko akunda kuba aryamye atonda ku ishure gake bigenda gute Imana hose narayisaba Mana kugira ngo basi mbone ko uri kumwe nanje ndasabye ndonka amanota atangaza abavyeyi atangaza abantu bose bake bose bibaza biriya na biriya ko iyo umuntu ahuye n'ikibazo harimo bamuremesha harimo abamuvuga nabi harimo abavuga mbere n'amakuru batanazi badafitani yego bakagushira ko n'ibindi bintu utazi utigeze ubona mu buzima barabivuga rero byinshi ndashima Imana maze gutanga deuxième trimestre mbona ndahize sinasubira kumeneka umutwe sinasubira kurwara ama examen ndayarangiza neza kuva mu wa gatatu kabisa amashuri rero aheze baravuga ngo tuzobaha diplome umunsi munaka sinagira ubuntu bwo gutera exeta nk'abandi ariko amanota nari mfise narayashimira Imana kuko hari n'abandi twigana bimye ama diplome ndavuga rero kugira nshimira Imana abandi barategura amafete dikati jenzo banambaye impuzu asha y'inyambara abandi kabisa abandi ati jewe sinumva ukuntu nzoshimira Imana kuba impaye guheza amashuri je navuze ati kubera nkunda kuririmba ndoririmba indirimbo shiremwe ko Imana yankijije Imana yampaye ubwenge abantu batari gushobora kumpa nyene ndayiririmba mbona ibintu bimeze neza guhera ico gihe rero ubu nyene bimeze neza turirimbere kuri ako karirimba byanka vyakunda minca numva yuko ari akantu k'amashimwe n'Imana n'ubundi yogera ivyumve koko yuko wishimiye Imana ndiko numva iyo inspiration yazananye aho hantu turirimbere kuri ako karirimba kandi nifuza yuko iyo ndirimbo koko nimba waranayihawe ukayandika karibu uje muri studio yisohore ubwira isi ico Imana yagukoreye birahari byinshi byo kubwira abantu cyangwa byo kwamamariza Imana birahari ariko nyine hari igihe usanga ibihe nyene bitadukundira cyangwa ugasanga ibihe turimo ntibidushobokera kugira ngo dushikane ico tuba dushaka mu gihe cacu amastudio hariho nimba ufite ikibazo ca studio studio zirahari ariko ntushobora gutwara umutwe oya nimba video sinza kuyemera ariko audio nimba utara recordinga n'uwejo uzakigenda mw'abantu mwe muravyumvise biko nkunda kurondera iyo ndirimbo by the way nubwo ntarayumva ikwiye gukorwa kuko urumva yuko ari ikintu caje mu buryo butangaje ivuga gute
ndavuga amajambo oya turirimbira gatoya kumenga tumeze neza ariko oya ririmba mu buryo tu nawe wumvamwe mu buryo wumva ushoboye nta kibazo gutya tumeze neza ko Yesu agira neza ndashinga intahe ko yuzuye imbabazi yakora byose abikora n'urukundo tumuhimbaze tumuririmbire imeze neza se kutitirimbira neza twagiye numvise ko genda neza twagiye ndemeza neza ko Yesu agira neza ndashinga intahe ko yuzuye imbabazi yakora byose abikora n'urukundo tumuhimbaze tumuririmbire kararyoshe umva ndameza neza ko Yesu agira neza Yesu aragira neza mu buryo canke buriya ntagiye kwanza Yesu yigeragira nabi igihe cy'umuntu kiba kitaragera ariko Yesu yagombye kugira neza biratangaza n'abantu je ndibuka bampaye diplome hari abo twahura ngo ye nguri ko kuri fishaje canke ngo nawe waramenye ko ariko Imana ishimwe ukuntu wakunda kugwara ego sha wasanga nko mwishuri uboneka nko mu ndwe nca numva ko watonda nka 2 gatatu kenshi ama interrogation nakora rattrapage même n'ama examen yaragiye ama examen nakora ama rattrapage ngo Imana ko yigira neza ndavuga ati sa igira neza kabisa ndashingira intahe ko yuzuye imbabazi ubundi nari umunyabyaha byari gushoboka waranshaka nkaja no muri ko gihe kimwe nkacamfa yaragize imbabazi ndabaho gushika n'isaha nitwa nori ivyo akora byose rero abikorana urukundo kabisa nta gihe na kimwe Yesu ibintu akora bikora n'inzigo rero kuva ubu wavuze ko uri mu wa kabiri muri kaminuza kuva ijo guheza amashuri ugeze n'uno munsi yaba ya estoma yakuguja yaba iyo ngwara n'ubu idasobanutse mugabo numva iri sinzi uburyo no idefinisa ahubwo iyo ngwara byari nk'ibituma nyene nosenga Imana nkayirondera ko hari ijambo rikunda kuvuga ngo hako Imana yo guhomba iraguhombye ako yo guhombira no kuvuga uri mu mugambi wayo ifuma ikora ibishoboka byose kugira ngo uyigumeko usanga rero yanteje nk'ico kintu kugira ngo mensenga hari nk'ibintu byagomba gutwara nk'ubugingo bwanje mugabe bisanzwe ndiko ndasenga bigaca bisubira nk'inyuma ese none ufundikanije ibyo byose nibyo hejeje kuvuga nta gihe wikanga ko menga bizorangira ubaye umukozi w'Imana nimba none umunsi utariwe kubera ko mbaje kodi ni ukubera ko mfatiye ku bintu uriko uravuga ndiko ndavyumva kuba utapfuye ugaca muri ivyo byose Imana ikagenda gukora ivyo bintu uno munsi mbere womenga wuvuga ko byari bikeneye kugira ube uri uno munsi kuco umenga hari ikindi kintu n'ubundi Imana igutegekanirije kirenze icuro uno munsi cyane gose kirahari uhora ubyikanga hari genda vyikanga nta bimenyetso ufise kimwe canke kirenga kimwe bikwereka yuko ejo Imana izotugirira neza dufite ibirenga kimwe tubitwemeza ko Imana ngene izotugirira neza eba none ndagushimira sinzi nimba hazoba part 2 ariko abantu bandike comment nimba mwakunze bino bintu byanka byakunda ariko je nk'ubumba numva nafashijwe niba bisanzwe ku mwana w'umukobwa mu gukura kwagakura gwaragurika nkuko kugeza n'igihe amara amasaha arenga 48 aziko yapfuye ariko n'umunsi tukaba tumubona guys nimba muri ko murabiraba kusuguka vya umukobwa ni mwiza ngo na cameraman arabyemeje byanka byakunda koko uno muntu n'igishinga nta cigendera kuko nk'ubu uganiriye n'umuntu nk'umwe mu muryango iwanyu yona avuga ko hariho amasaha yamaze basa n'abaguhevye ariko no munsi urahari cyane biranabatangaza kuko baravye ko nshobora kumara nk'amezi 2 ndabandikira nyene ko nkomeye umva n'ibintu biba bitangaje diko ikire mu gishingo cy'umuvyeyi ego ndiko ndavuga atarazi kumara umuntu wara wumva burindwi zibera gutelefona ngo karabaye ngo kwishura ngo nyene ngo dusanze mu muntu nyene ngo umva n'ibintu nyene ego nta kure wageze umwansi atoshika ariko ntabwo ukiri muri bwa buja je no kwita bwa shatani wacamwe ko kugwara ibintu usanga bidatahuritse bidasobanutse none ndanakuravye ndabona ko mbere umwanya n'umwanya wogera gutyo kabwa ati bavyeyi namanutse Bujumbura ndumwe none tugarutse turi babiri ni cagihe wowe uduze kwa papa mubwira ati burya umutima wanje wahavuye ukirumera neza unakunda uwundi muntu ngo yumukwe ni mu mwakire
turabirindiriye none wari umunezero kubana nawe tugushimire cyane nanjye ndabashimira karibu kandi muri Fresh TV nejo nimba uza wakoze iyo ndirimbo uze ubitubwire haro n'ibindi wovuga ubimenyeshe This is Flesh TV. We shine to progress.